turi n'iteka ntangere ryo gukeza nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi n'abarongozi b'umugwi ujejwe gutunganya amatora kuri indinganizo bagize yo gutegura ibirori vyugurura imyiyamamazo igikorwa c'imboneka rimwe mu mateka y'u Burundi, imigambwe yose yambaye ibimenyetso vyayo atawurya ugwara uwundi mw'idefire y'agakura. Twizere ko uno munsi hari ikintu gikomeye kigiye guhinduka mu mubano w'abanywanyi b'imigambwe muri kino gihe tugiye kwinjiramo gihambaye ku buzima bw'igihugu, aho imyiyamamazo igiye gutangura kugira habe higanwa ryo gutora indongozi zimwe zimwe zigiye kuturongora haba mu makomine, mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, kuko abahahora bariko barangiza ikiringo cabo. Turizeye ko aya mahoro ariko aranga bino birori hwaniro ry'imigambwe inani n'abigenga agiye kuba urufatiro rw'amahoro mu myiyamamazo tugiye gutangura kwigenekerezo rya 13 Rusama umwaka wa 2025. Imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi harimo n'umugambwe SNL turiteguye kuja muri iri higanwa, nubwo hari amakomine amwe amadese yacu atashoboye kwakirwa no mu biseni mu buryo tutashoboye gutahura. Turamenyesheje abarundi bose kw'imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi harimo umugambwe SNL tugiye kugira imyiyamamazo twisunze amategeko y'igihugu n'uburenganzira duhabwa nibwirizwa mu kubahiriza ikiremwa muntu n'ubwigenge bw'iyindi migambwe. Tuboneyeho akanya ko gusaba ko n'abandi tugiye guhiganwa ko bobigira ihangiro kugira ngo aya matora azorangwe n'ituze. Twifuza ko uno munsi woba koko umuco urasira mu mitima y'abanyamigambwe n'abarundi bose kugira ngo ukutihanganirana, gutata, kubomora ingoro z'imigambwe, kurenganya, iterabwoba canke guhohotera uwucankuriya bivuye ku mvo za politike bibindahiro. Eka n'ingendo yabaye gukumira mu nzego za seni mu nteguro y'abateguye intonde z'abazotora n'abazitoza, eka no mu bazoja mu biro vy'amatora nk'uko bitegekanywa n'ibwirizwa rigenga amatora ntibizosubire. Bitubera icigwa gutyo tuzobe dusezereye burundu akahitiye mu matora twarenganye. Turashima ko leta yabonye ko inzego ziriko zirarangiza ikiringo cazo, hanyuma igashiraho ibikenewe vyose kugira ngo amatora agende neza mu nteguro zayo. Ubwa mbere gushiraho itegeko rigenga amatora, ubwa kabiri gushiraho urwego rujeje gutegura amatora seni n'izindi nzego zirukomokako nka sepi na sesi, ubwa gatatu guhamagarira abarundi bose kwiyandikisha kugira bazotore canke bitoze mu matora y'umwaka wa 2025, ubwa kane amajambo atanga umwizero ko amatora azogenda neza avugwa n'abarongoye igihugu kuva kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi gushika ku bandi barongoye inzego zitandukanye z'igihugu. Mu bitagenze neza bikuru nibi: mu gushinga inzego zijejwe gutegura amatora n'izizikomokako harabaye ibikumira, kuko muri seni harimo imigambwe ibiri yonyene, hakibagirwa ko hariho n'iyindi migambwe harimo n'umugambwe SNL, kandi bikaba bizwi ko umugambwe SNL ari umugambwe ugira kabiri mu gihugu uravye ukuntu serukiwe mu nama nshingamateka. Muri sepi na sesi nahone ntihakurikijwe uguserukirwa kubereye.
ukutihanganiranira kuriko kuribonekeza hirya no hino mu gihugu, aho abanywanyi bo migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bahohoterwa bakabuzwa gukora bisanzuye mu bikorwa byabo. Hariho bamwe mu bari mu ntwaro batagomba ko imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ikorera mu burere barongoye. Ishigwaho y'abagize ibiro by'itora mu gihugu cyose vyakozwe hatubahirijwe ibiri mu itegeko rigenga amatora mu ngingo yaryo ya 40 agace ka mbere. Ivyo dusaba mu byo twavuze bitagenze neza, ibigishoboka gukosorwa byokosorwa mu maguru masha, aho tuvuga ibijanye no gushiraho abagize ibiro by'itora bo bisubiramwo bubahirije ingingo ya 40 agace ka mbere yo mwibwirizwa rigenga amatora. Guhagarika itotezwa ririko rirakorerwa abanywanyi batari mu mugambo uri ku butegetsi biriko bikorwa mu burere butandukanye, na cane cane abaseneri. Mukore uko mushobora kose, ntihagire umuntu n'umwe azohohoterwa azira ivyumviro vyiwe canke ko atari mu mugambo uri ku butegetsi. Turasavye ko leta yotegeka ababijejwe baronse igitoro gikwiye imigambwe inani n'abigenga kugira bikunde bashikira abanywanyi babo ku rugero rumwe muri iyi minsi idasanzwe y'imyiyamamazo. Turasavye dushimitse ko seni yoshinga ijisho abatwara inzego zikomokako sepi na sesi kugira ngo ingingo ifata zubahirizwe neza, kuko biramaze kugaragara kenshi ko bagarariza ingingo z'umugwi seni. Uburorero ntibubuze gutanga ikibanza kingana kumbonesha kure y'igihugu ndetse no kubimenyesha amakuru vya leta muri iki kiringo twinjiyemo. Turasabye abajeje umutekano ko muri iri higanwa bocungera umutekano w'abantu bose atakuraba imigambwe nk'uko amategeko asanzwe abibategeka. Ubwo munani, turasabye ko seni n'inzego zayo zokora uko zishoboye kose kugira ibiharuro by'ukuri bizova mu matora biba ari byo bitangazwa, kugira ntihazobe akangonongono, mbere bizoshike aho utsinze n'uwarushijwe baramukanya bagakezanya inyuma yo gutangaza ivyavuye mu matora. Twifuza ko inyuma y'aya matora twoja koko mu ntwaro rusangi kandi bereye, ni kuvuga ko abarundi bose bosangira ivy'igihugu, aho imigambwe myinshi yibona mu mabanga atandukanye y'igihugu ariko bidasigura amagaburanyama. Imigambwe igishwa inama n'ingingo mwitegurwa n'itunganywa ry'imigambi mikuru y'igihugu.